Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 11 muri 39 co muri ca gitabo citwa JEWE nahisemwo gukurikira Yesu KRISTO. Muriko muratwumviriza mpemu yera abane namwe. Iby'iherezo ryacu. Igihe cose havuzwe iherezo ry'umuntu, dutegerezwa gutahura ibihe bitandukanye bidushikira canke bizodushikira mu buzima bwacu. Igihe co gupfa, igihe c'umuhero w'isi no kugaruka k'umwami wacu Yesu KRISTO, n'igihe co gucirirwa urubanza. Ikindi twotahura nuko ivyo umuntu akora nyuma y'igihe co kuvuka kwiwe kugeza igihe co gupfa kwiwe, ko ari vyo bizotuma arokoka kuja muri ca kiyaga caka umuriro, kandi ni navyo bizotuma atsinda mu gihe c'urubanza akabona guhabwa ubugingo budashira. Ivyo bihe uko ari bitatu nivyo bitwereka neza uko iherezo ryacu rizoba rimeze. Ubwa mbere, ivy'igihe co gupfa. Nk'uko hariho igihe co kuvuka, niko hariho n'igihe co gupfa. Nta muntu n'umwe azi ryari azopfira, kandi naho vyoshika akahamenya, ntaco umuntu ahindura ku gihe ciwe co gupfa, kiretse hari ico Imana yonyene ihinduye. Nk'uko hari amamiliyare menshi y'abantu bamaze gupfa, niko n'iyi saha hari ibihumbi vy'abariko barapfa, kandi tuzoguma dupfa kugeza ku gihe c'umuhero w'isi. Hama ni ukumenya ko atarupfu rwiza canke rubi rubaho, vyose vyitwa gupfa. Mwibuke ko mu bantu bose bari kw'isi atanumwe arenze imyaka 130. Vyumvikana ko ababayeho bose imbere y'imyaka 130 barapfuye. Nta kabuza natwe tuzopfa. Dufatiye ku majambo Yesu yavuze muri Luka igice ca 16 ku murongo wa 19 kugeza kuri 31, yarerekanye ko inyuma y'urupfu abantu bafise ahantu habiri baba baraja mu kurindira wa munsi azoza gucira urubanza abantu. Abapfuye bumvira Imana barindiriye ahantu ho kuruhukira imibabaro yabo yo mw'isi, ariko abapfuye batumvira Imana barindiriye ahantu hari ubushuhe bwinshi cane butari ubwo kwihanganira. Reka dusome twumve uko biba bimeze. Yesu ati: habaye umuntu w'umutunzi yambara impuzu z'inyambarabami n'izera nziza, yama adibamye mu vyiza imisi yose. Kandi hariho n'umworo yitwa Lazaro, yatembagara kw'irembo ryiwe, yatonyanga ibisebe, yifuza guhazwa n'udukorokera musi y'ameza y'uno mutunzi. Kandi imbwa nazo zaraza zikamurigata ibikomere. Hanyuma rero wa moro arapfa. Abamarayika bamujana mu gikiriza ca Aburahamu, na nyamutunzi arapfa, arahambwa. Ari ikuzimu ararangamiza, ababazwa cane, abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikiriza ciwe. Aratabaza ati: Aburahamu muvyeyi, girira ikigongwe, rungika Lazaro akoze isonga ry'urutoke mu mazi, amfuvye ururimi, kuko nseserejwe muri uru rubeya.
Aburahamu aramubwira ati mwana wanje, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none amariwe imibabaro hano, nawe uraseserezwa. Mbere ukuye n'ivyo, hagati yacu namwe hariho imanga ihambaye yashizweho kugira ngo nihagira abagomba kuva ino bakaja aho muri ntibabishobore, kandi ngo ntibave iyo ngo bashike aho turi. Nawe ati, ndakwinginze se muvyeyi, umurungike mu rugo kwa data, kuko mfise bene mama 5, ababwire uko bimeze, ngo nabo ntibaze baze hano hantu ho kubabarizwa. Aburahamu aramubwira ati, bafise ibya Mose n'ibyo bavugishwa n'Imana, nibabumvire. Nawe ati, oyaye Aburahamu muvyeyi, ariko nihajayo uvuye mu bapfuye bazokwihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abavugishwa n'Imana, ntibokwemera naho umuntu yozuka mu bapfuye. Aho ni muri Luka igice ca 16 ku murongo wa 19 kugeza kuri 31. Igihe cose niyumviriye ku rupfu rwanje, nama mpinda agashitsi, ubwoba bukaba bwinshi kubera ko ntazi neza aho nzoja ninamara gupfa, ndetse ntazi n'urubanza nzocirirwa wa musi tutazi Yesu azogaruka azanywe no gutora umugeni yakoye amaraso yiwe. Nivyo mfise ibyizigiro ko nanje ndumwe muri abo bageni biwe, ko nahisemo kumukurikira, kandi nkitwararika kumwumvira mu byo yasize atugeze gukora. Ariko ibi ntibimara ubwo bwoba, kuko nama ntsindwa muri byinshi mu rugendo rwanje. Naho biruko ndafise ikindemesha mu mutima wanje, iyo nibutse ko yankunze imbere yuko mpitamwo kumukurikira, ndetse ko yankunze ntaramumenya, nkibuka ko urwo rukundo ari urukundo rw'intahava, kandi ko muri rwo harimwo umugambi wo kunyegereza ngo nzobane nawe mu bwami bwiwe. Ivyo bituma bwa bwoba no guhinda agashitsi bicika umunezero utagira urugero. Uwo munezero untera kumva ko gupfa no kubaho byose ko ari inyungu. Nabonye ko mu ntege nke zanje, ca gihe nzi ko ntabereye, niho rwa rukundo rwayo rugaragarira muri jewe. Igihe co gupfa ni ico umuntu uwo ari we wese ategerezwa gucamwo, kiretse abazoba bakiriho mu gihe c'umuhero w'isi. Kandi iri ni ryo herezo ry'umuntu ryo kuba kuri iyi si. Mu buzima bwacu bwa misi yose, twama twirengagiza ko urupfu rushobora kudushikira mu kanya nk'ako gukubita urugohe. Ivyo bigatuma twigenza ukutariko, tugakora ibitari vyo, kuko twibwira ngo turacafise igihe co kuba kuri iyi si. Ariko ni ukwihenda, kuko si kenshi uwupfa amenya ngo ndaza gupfa. Ni vyiza kwama twiteguye, kuko tutazi umunsi n'isaha urupfu ruzotuzako. Pawulo yaramenye ko ico gihe cegereje kuri we. Aravuga ati, kuko jeho n'ubu ndiko ndasuka nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe co gutambura kwanje kirashitse. Nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera.
ibisigaye mbikiwe igitsibo c'ukugororoka, ico umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa musi, kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Aho ni mu cete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ca 4 ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'8. Ubwa kabiri, igihe c'umuhero w'isi no kugaruka k'umwami Yesu. Umuhero w'isi uri hafi. Ibimenyetso byose byanditse muri Bibiliya byaramaze gushika. Igihe turimo twategerezwa kwama tugavye, kuko umwanya uwo ari wo wose Yesu araza gutora umugeni yakoye. Twoye kwibwira ko agitebaganye, kuko muri aka kanya nyene turiko dusoma ibi ashobora guca aza. Yesu wenyene yaratubwiye ibijanye n'ico gihe c'umuhero w'isi no kugaruka kwiwe. Nshimye kutandika byinshi, ariko reka tubyisomere. Yicaye ku musozi wa Erayoni, abigishwa biwe baramwegera biherereye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba iki c'ukuza kwawe n'ico umuhero w'isi? Yesu arabishura ati, mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati, ni jewe KRISTO, kandi bazozimiza benshi. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimuhagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami. Amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi, ariko ivyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa. Niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica, kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Niho benshi bizobatsitaza, bazoryarukana, bazokwankana, kandi hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana benshi, bazimize benshi. Maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Ariko uwihangana agashitsa kw'iherezo niwe azokira. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mw'isi yose, ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhero uzoca uza. Nuko aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera, cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, usoma niyiyubare. Ico gihe abazoba bari Yudaya baze bahungire ku misozi miremire. Uzoba ari hejuru ku nzu ntaze yururutswe no gusahura ibiri mu nzu yiwe. Uzoba ari mu mirima ntaze asubizwe inyuma no gusahura umutamana wiwe. Ariko muri iyo minsi abazoba batwaye inda n'abonsa bazobona ibara. Kandi muze musenge kugira ngo uruhungo rwanyu ntiruze rube mu rushana canke kw'isabato, kuko muri iyo minsi hazoba amarushwa ahambaye atigeze kubaho kuva ku itanguriro ry'isi ugashitsa n'ubu, kandi ntazokongera kubaho. Kandi iyo minsi iyo itagerurwa ntihorokotse umuntu n'umwe, ariko kubw'abatoranijwe
iyo minsi izogerurwa. Ico gihe nihagira umuntu ababwira ati Kristo ari hano canke atari hariya, ntimuze muvyemere, kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira abavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyashoboka. Raba ndabibabwiye bitaraba. Nuko nibababwira bati ehe ari mu bugaragwa, ntimuze mujeyo, canke ngo ari haruguru mu mpete, ntimuze muvyemere. Nk'uko umuravyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera iyo rirengera, niko ukuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Aho umuvyimba uri hose, niho ibinyakabaka bizokoranira. Hanyuma y'ayo marushwa y'ico gihe, uwo mwanya izuba rizocura umwiza, n'ukwezi ntikuzoba kucaka umuco wako, n'inyenyeri zizokoragurika zive kw'ijuru, n'ivy'inkomezi vyo mu majuru bizonyiganyizwa. Buno ikimenyetso c'Umwana w'umuntu kizobonekera kw'ijuru, niho amoko yose yo mw'isi azoboroga, bazobona Umwana w'umuntu aje mu bicu byo kw'ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatoranijwe biwe, bave mu birere bine, guhera iyo ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Nimwigire ku musukoni, umugani wawo, ishami ryawo iyo ritoshe amababi agatutuza, mumenye yuko agatasi kari hafi. Nuko namwe nimwabona ibyo byose bishitse, muze mumenye ko ari hafi ku rugi. Ndababwire ukuri, ab'iki gihe ntibazorangira ibyo byose bitarashika. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntaco azoba. Ariko uwo munsi canke iyo saha ntawubizi, niyo boba abamarayika bo mw'ijuru canke Umwana w'Imana, atari Data gusa. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizoba mu kuza k'Umwana w'umuntu. Kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere, bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato. Ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose. Niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Ico gihe abagabo babiri bazoba mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Nuko mwame mugavye, kuko mutazi umunsi Umwami wanyu azozako. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyene urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kizoziramwo, yogavye, ntiyokunze ko inzu yiwe yibwa. Nuko namwe mwame mwiteguye, kuko Umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. None ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze? Hahigwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ivyo afise byose. Ariko umushumba mubi niyibwira mu mutima wiwe ati databuja aracatevye,
maze agatangura gukubita abashumba bagenzi biwe no gusangira n'ababoregwa, shebuja w'uwo mushumba azoza ku munsi atamwiteze no mu gihe atazi, azomucamo kabiri amusangize umugabane wiwe n'indyadya. Niho hazoba amarira no kuryana isya z'amenyo. Aho ni muri Matayo igice ca 24 ku murongo wa 3 kugeza kuri 51. Ushingira intahe ivyo aravuga ategome ndaza vuba. Amen. Urakaza mwami Yesu. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane n'abera. Amen. Aho ni ivyahishuriwe Yohana igice ca 22 ku murongo wa 20 kugeza kuri 21. Gatatu, igihe cyo gucirirwa urubanza. Ku vy'ingene tuzocirirwa imanza, ngo hari ibitabo bizozingururwa bitumenyeshe ko twumviye Imana canke tutayumviye, ngo kuko tuzocirirwa imanza bivanye n'ivyo twakoze. Reka dusome uko Yohana intumwa yavyeretswe. Ati, mbona intebe niniya yera, mbona n'iyivyagiyeko, isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo. Aho vyahora ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingururwa, kandi ikindi gitabo kirazingururwa, nico gitabo c'ubugingo. Abapfuye bacigwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri co. Urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye bo muri vyo. Bacigwa imanza zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. Urupfu na kuzimu bateregwa muri ca kiyaga caka umuriro. Ico kiyaga caka umuriro nirwo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ca gitabo c'ubugingo atererwa muri ico kiyaga caka umuriro. Aho ni mu vyahishuwe Yohana igice ca 20 ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Kumbure ibi bishobora kugutangaza mu gihe woba uri muri babandi basomye mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso ati, ubuntu nibwo bwadukijije kubwo ukwizera. Navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Aho ni mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca 2 ku murongo w'8 kugeza ku murongo w'9. Bagaca bavuga ngo ntaco bakwiriye gukora kugira baze baronke ubugingo budashira. Ngo iyo ukoze uba wirondereye agakiza ubwawe. Abandi ngo abavuga ko kumvira no gukora bifitaniye isano n'agakiza, ngo bigisha baremereza abantu mu by'ubutumwa bwiza. Nibaza ko bihenda uko ivyo Paulo avuga ni ukuri, ariko ntitwokwirangiza ko hari ibindi vyanditswe bivuga ko tutavyumviye tudashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ubandanije usoma, Paulo yavuze ati, ko turi ibiremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Aho ni mu Banyefeso igice ca 2 ku murongo wa 10. Ibaze namwe ngo twaremwe n'Imana ngo dukore ibikorwa vyiza. None ni gute umuntu avuga ko tutokora ibikorwa vyiza mu gihe ivyanditswe bitubwira ko tuzocirirwa imanza harabwe ibikorwa twakoze?
reka turabire hamwe ingene tuzohabwa ingero canke impera. Yesu yavuze ati, uko umwana w'umuntu azohava aza afise ubwiza bwa se, azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Aho ni muri Matayo igice ca 16 ku murongo wa 27. Igihe Yesu yishurira intumwa Yohana yamubwiye ati, ehe ndaza vuba nzanye ingero, kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Aho ni vyahishwe Yohana igice ca 22 ku murongo wa 12. Murabona ko umucamanza w'ico gihe ari we Yesu Kristo umwami, ko azotwishura ibihwanye n'ivyo twakoze. Na Pawulo ubwiwe yarongeye kubivuga ati, uzitera n'uzivomera ni bamwe, ariko umuntu wese azogererwa nk'uko yakoze igikorwa ciwe. Aho ni mu cete ca mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igice ca 3 ku murongo w'8. Arongera aravuga ko turiho kugira turwanire ishaka ry'ibikorwa vyiza. Ati, yatwiguze kugira ngo aducungure, adukureko ivyo twagabitanije vyose, kandi yihumanurire ubwoko ngo babe icibare ciwe, bagwane ishaka y'ibikorwa vyiza. Aho ni mu cete Tito yanditse igice ca 2 ku murongo wa 14. Ndabizi neza ko ibi vyanditswe ari inkuru nziza kuri abo bose bafise umwete, bakijijwe n'umwami, kandi bakora ibikorwa Imana yabateguriye kuva kera ngo babikore. Bazonezerezwa nuko babaciriye urubanza bivanye n'ivyo bakoze. Mwirinde, kuko hari abavuga ngo nta kuvuga amajambo menshi ko tuzocigwa imanza bivanye n'ivyo twakoze, ko twohava dutakaza abantu mu madini yacu. Uko ni ukunyegeza ukuri. Umuntu avuga ngo afise ukwizera ariko ibikorwa vyiwe bitavyerekana, mu yandi majambo atumvira uwo yizeye, uwo ni uwo guhunga. Yakobo we abyita ukwizera gupfuye ati, vyomara iki ga bene data, namba umuntu avuga yuko afise ukwizera atabikorwa akora? Mbega uko kwizera koshobora kumukiza? Niko bimeze n'ukwizera kutagira n'ibikorwa, kuri konyene kuba gupfuye. Murabona yuko ibikorwa ari vyo bitsindanishiriza umuntu, atari ukwizera konyene. Ico nicete Yakobo yanditse igice ca 2 ku murongo wa 14, wa 17 n'umurongo wa 24. Imbere yuko ndangiza, reka dusome aya majambo Yesu yavuze yerekana uko bizoba bimeze uwo munsi wo gucirirwa urubanza. Tuza gusanga bifitaniye isano n'ivyo twakoze. Ati, ariko umwana w'umuntu aho azozira afise ubwiza bwiwe, ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Intama azoziherekeza iburyo bwiwe, impene nazo ibumoso. Maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati, nimuze, abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nari nshonje murangaburira, nari mfise inyota mumpa iconywa, nari ingenzi mumpa indaro, nagenda gusa muranyambika, nari ndwaye muza kuraba uko meze, nari mwibohero muza kundaba. Maze abagorotsi bazomubaza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje
tukakugaburira, canke ufise inyota tuguha ico unywa, twakubonye ryari uri ingenzi tuguha indaro, canke ugenda gusa tukakwambika, twakubonye ryari ugwaye canke uri mw'ibohero tuza kukuraba. Umwami nawe azobishura ati ndababwira ukuri ko mwabigiriye umwe muri abo bene data bari hanyuma y'abandi, ni jewe mwabigiriye. Maze azobwira n'abari ibumoso ati mva iruhande mwabivume mwe, muje mu muriro utazima wateguriwe wa mugwanizi n'abamarayika biwe. Nari nshonje ntimwangaburira, nari mfise inyota ntimwampa iconywa, nari ingenzi ntimwampa indaro, nagenda gusa ntimwanyambika, nari ndwaye, nari mw'ibohero ntimwaza kundaba. Maze nabo bazomwishura bati mwami, twakubonye ryari ushonje canke ufise inyota, canke uri ingenzi, canke ugenda gusa, canke ugwaye, canke uri mw'ibohero, ntitwagira ico tugukorera? Maze azobishura ati ndababwira ukuri ko mutabigiriye umwe muri abo bari hanyuma y'abandi, nanje ntimwabingiriye. Abo bazoja mu gihano kidashira, ariko abagororotsi bazoja mu bugingo budashira. Aho ni muri Matayo igice ca 25 ku murongo wa 31 kugeza kuri 46. Bamwe mwibuka ko tuzocirirwa urubanza twongere duhabwe ingero canke impera bivanye n'ivyo twakoze. Ikindi ni uko Yesu yihumanuriye abera n'ishaka ryo gukora ibikorwa vyiza. Murakoze, kandi impwemu yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.